Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsodie de Réalités muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Shalom shalom. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Kaze mu kiganiro Rhapsodie de Réalités mushikirizwa na Belize Nshimirimana. Imbere yo kwinjira mu kiganiro Rhapsodie de Réalités ndabibutse ko kigizwe n'ibice bitatu: ijambo ry'umunsi, ijambo ry'Imana biri kumwe n'isiguro yaryo, hamwe n'igice ca gatatu arico ca nyuma c'isengesho no kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kaze rero mu kiganiro c'uyu munsi. Ijambo ry'Imana twisunguye uyu munsi riri muri Yohana ikigabane ca 16 ku murongo wa 13. Haravuga ngo: ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse kukuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Akenshi igihe abantu bagwaye nta kuri bamenya kucabitumye, bagerageza ku bwoko bwose bw'imiti, muri iyo mbere ikanabakwegera ingorane zirushirije uko batari bavyibaza. Mu gihe atagihindutse baca batangura kwibaza ibibazo bitandukanye: kuko indiko nca muri izi ngorane, kubera iki ngwaye cyane, kubera iki ibi binshikira, n'ibindi n'ibindi. Mpwemu yera yarungitswe kugira ngo abarongorere mu kuri kose, harimo n'ukuri ku magara yanyu. Ashoboye kugufasha kumenya ingorane yawe ndetse akanamenya n'inyishu. Waruzi ko mpwemu yera ari umuganga? Yego n'umuganga. Bibiri ivuga ko mpwemu yera iyo aba muri wewe aha ubuzima umubiri wawe ugaragara. Naco bitwaye no mu gihe uba watewe n'ingwara, amaze kuba ari muri wewe impinduka irahari. Imana ihabwa icubahiro. Ubu umunyeshure canke ubu uriko ugira ubushakashatsi ku mugambi munaka, mpwemu yera n'umwigisha ari muri wewe. Utegerezwa kumwumviriza ku kazi vyose. Ni mpwemu y'ubwitonzi, y'ubumenyi n'ubwenge. Ashoboye kukuzuzamwo ubumenyi bw'ishaka ry'Imana, ubwitonzi n'ubwenge bwo mu mpwemu ku kintu carico cose. Wowe igikorwa cawe nukumusaba gusa. Mpwemu yera yazanywe no kugufasha mu mice yose y'ubuzima, haba mu bikorwa, mu muryango no mu butunzi. Yaje kugufasha kuronka ubumenyi buhagije kugira uhinduke mwiza kuruta. Ubutunzi budasanzwe ufise mu gihe ukiri muri iyi si ni mpwemu yera. Azokwigisha ijambo ry'Imana, anakwibutsa ivyo wize. Mpwemu yera arakurongora mu isengesho, akakwereka kazoza. Kandi hamwe na mpwemu yera ntaco uri butakaze canke ngo ushobore kunanirwa. Shigikira igikorwa cya mpwemu yera n'icajejwe mu buzima bwawe, umenye ko ari muri wewe kandi kari kumwe nawe ibihe vyose. Ushoboye kuvugana nawe gusumba uko wovugana n'undi muntu wari we wese. Turashitse mu mwanya w'isengesho. Data, ndashimye igikorwa cya mpwemu yera mu buzima bwanje. Nditondera impanuro ampa, kuko ndongorera mu ntsinzi mu mice yose y'ubuzima bwanje, haba mu butunzi bwanje, mu magara yanje, mu kazi kanje no mu muryango wanje. Ntambukira mu bwitonzi no gusobanukirwa, nzi buri munsi ingingo nofata kugira nshitse ico nahamagariwe muri Kristo, mu izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu ku isengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icaremwe gisha. Hari cubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza. Hamagara kuri 61 40 ubusa ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.